nitwa Aubin niyo nkuru ndumumenyesha makuru kuri radio Isanganiro. Uno munsi nkaba ndongoye umugwi uri kurategura rino higanwa ry'umuziki wa Isanganiro Award. Uno munsi kuri wa gatanu tariki 12 kwezi kwa Ruhuhuma twari turamutse dutangura urugendo, kuko no rugendo ruba rurimo imice itatu kugira dushike kuri final ya Isanganiro Award. Uno munsi rero kuri wa gatanu yari ico bita mu Gifaransa lancement canke gutangura nyezina runo rugendo rurimo imici itatu rwa Isanganiro Award dushikana kuri final. Uno munsi rero akaba yari après inyuma yo lancement hacakurikira donc collecte kwegeranya indirimbo. Havuye kwegeranya indirimbo zose hamwe twakuye mu ma studio, twakuye mu ma radio, haca rero gutangura kwegeranya indirimbo 20 za mbere. Ico akaba ari gikorwa kibera imbere ndani mu bakozi b'Isanganiro, hari abahinga bavyo. Izo 20 rero nizamara kuboneka naho hacaza umuce wa kabiri wo gutora 10. Ico gice naco tugiha abandi bahinga kumbure bafise ubumenyi buri hejuru gato y'ubwo, naho novuga bari bafise ubumenyi bwinshi par rapport yabo bandi. Izo 20 nazo twibaza ko ari igikorwa kizoba nko mu ndwi imwe canke irenga ko gatoya. Mu nyuma y'izo ndirimbo 20 naho tuzimenyesha abantu, tuzimenyesha abarundi abakunzi b'umuziki. Nyuma y'izo ndirimbo 20 dusubire kandi tuyungurure dushike ku indirimbo 10. Ubona kuvuga umuce wa gatatu zobe tugezeko. Izo ndirimbo 10 rero abanyagihugu abakunzi b'umuziki baba mu Burundi baba bo hanze twibaza ko uyu mwaka bizokunda. Iyo opportunity zobe hari yuko nabo hanze batora ku ma platform menshi ya réseaux sociaux, nabo bashobore gutora, tongere kandi tuzihe abandi bahinga jury. Gutyo ce tubabwira rero ku munsi wa final twumve ururirimbo ruzoba bw'uyu mwaka rwarushije izindi muri za critères zisanzwe zikoreshwa. Ari ururimbo rufise ubutumwa bwiza, ururimbo rurimbye n'ijwi ryakoreshejwe neza, ari ubutumwa na arrangement musical na originalité, atari kuraba babarindi usanga yagiye agakopia ururimbo rwanaka akaza agahindura amajambo canka kandi kantu gatoya. Nivyo rero ego mutegekanya ko final izoba ryari ama niba atari banga ubutsinzi Isanganiro Award izogenda gute azohabwa ego finale ku kirangaminsi calendrier dufise ni itariki 27 za mars za kwezi kwa ntwarante uyu mwaka nyine wa 2021. Ego niho kirangaminsi cacu kiri muga murazi turi mu bihe bidasanzwe, rimwe ashobora kuba ikintu gihinduka, ariko gushika ubu niyo tariki dufise. Kuzotwarira higanwa ngira ubushimwe burahari gusa reka kabe tukaguma gatekeye, ariko ubushimwe burahari kandi bushimishije nkuko vyagenze no mu myaka iheze. Murazi ko abanye bashima kandi burahindagurika, ntisibwama ari bwa bundi, turahindagura gusa iconzi dutera tuje imbere. BTV Burundi presents B News.